Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane. Nk'uko mubibona ni Madame Germaine. Ku mazina yose ni Bihorubusa Germaine, nkaba mba muri Canada, nkaba nubatse, nkaba mfise n'abana 3. Hama uyu munsi nkaba ndi hano ngo tuvugane kuri ino jambo rivuga ati agakuku inzanyi y'amazima. Amen. Mwegere hano tuyage, mwumvisha amatwi y'umutima, ibibubaka mubifate nka nkama, mubishire no mu buzima bwanyu. Amen. Rero uno munsi tugiye kuvuga ku gakuku. Agakuku rero kera kari gahari, ariko muri bino bihe agakuku karenze. Mbega ni igiki kibitera? Amen. Ni igiki kibitera agakuku kakaba kenshi? Reka ndabashingire intara. Nigeze kuba mfise ibibazo. Ibyo bibazo umuntu akaca ambwira, buriga urumva ngo ufise ibibazo, guca ugenda mu bandi, ukagenda ngo kwirefura, ukagenda ngo gutakaza umwanya ngo mu mutwe ngo hakaba fresh, ngo hanyuma ukaca ngo utaha ngo uri ngo sindabitahura. Afite ugataha nyene wikuye nyene, sinzi ibivumvuri wikuye ibiki, kuko ku muntu afise ubwenge ikibazo kitari résolve kiguma hahandi nyene. Ni ukuvuga naho wowe ufise ivyo bibazo hanyuma ukaca ugenda muri ako gakuku, niwagaruka usanga vya bibazo mu rugo rwawe. Hanyuma abagore uzosanga bafise agakuku, abenshi uzosanga bafise ibibazo. Nta mugore afise urugo rwiza, nta mugore afise responsabilité nk'iziba mu rugo aronka umwanya wo kuja mu gakuku. D'abord agakuku ukajamwo kubera hariho ibindi vyinshi uri kurica mu rugo utaba uriko urakora neza. Amen. Hanyuma resulta y'agakuku ni ugusesagura, kuko uko ugenda muri ako gakuku, uko ugenda muri ibyo byo gusohoka munywa amayoga mugira ibiki, bisaba uburyo. Ubwo buryo uba uri kubukura mu muryango, waba ukorera amahera yawe canke waba ayo mahera ahantu aba ariko arava agenda muri ibyo bitagira umumaro, yakabwirije kuba yokora inshingano zo guteza imbere urugo. Amen. Ico ni kimwe. Agakuku gatuma iterambere ry'urugo rigenda risubira inyuma canke ritabaho. Hama ica kabiri, agakuku ugasanga mu bagore bafise ibibazo baguma bakwegeramwo abandi kugira ngo nabo bagire ibibazo byinshi. Amen. Rero nshuti zanje, turabona yuko muri kino gihe umugore arafise ubwigenge, arafise aho avugira, ego, ariko nguma kuri ka karanga, ariko nguma kuri wa muco. Mbega umuco, akaranga, kuko umuntu atagira umuco nta gaciro aba afise. Amen. Umuntu atagira umuco nta gaciro aba afise. Umuco, akaranga tubititure burundu biveho, oya biragahera. Rero bagore beza, ibibazo
birabaho mu rugo. Ariko solution si iyo kugenda kwirefura nk'uko abandi babivuga mu gakuku. Oya, ni byiza kugira umugenzi umwe canke babiri. Ndababwiza ukuri, ahantu hose uzobona umuntu ari mu gakuku bizoba bifatanye n'ubwenge, hazoba hari ahantu ubwenge bwiwe budashika, kuko mu gakuku habamwo ico bita kutagira urutonde kunini. Iyo uja mu gakuku usanga uhereye mu mutwe wiwawe haba harimo desordre no kubura urutonde, hanyuma ukaca uja mu buzima bw'urugo haba harimo desordre, hama ukaca uja mu buzima bw'abana haba harimo desordre. Ni ukuvuga agakuku ni inkwezi y'amazimwe mu mpande zose. Amen. Je nkunda kurabira kuri Kristo Yesu. Kristo Yesu niyo habaye akantu n'igihe ngo bamutera ngo bagashaka kumuta mu manga, yaciye agorora aja ku musozi. Igihe cose Kristo Yesu yahuye n'ibibazo ari hano ku isi, nta gihe na kimwe yaciye abwira abigishwa ngo nimuze ngo tujye imikate canke tugire gute. Ariko Bibiliya misi yose itubwira ngo yaciye aja ku musozi gusenga, ngo kandi iyo yaja ku musozi gusenga yagenda arumva. Amen. Rero bagore beza, ikintu agakuku nta kintu na kimwe agakuku kubaka, kandi muri ako gakuku nyene usanga ariho harimwo abaguma bashwana, sinzi abagwanye, sinzi abavuganye, sinzi abatwaranye abagabo, sinzi ibintu byinshi bibera mu gakuku. Uretse ko abantu bari mu gakuku iterambere ry'urugo rugenda igifyera ciyungurutsa, niko bimeze. Rero nshuti zanje, abamaze kubaka ari abatarubaka, agakuku kagwanye. Gira umugenzi umwe canke babiri canke batatu. Ushatse kuvuga iki? Gira abagenzi bake. Ni gute utora abagenzi bawe? Abagenzi uzokwita abagenzi ni babandi ubona yuko bafise intumbero y'ubuzima, ni babandi ubona ko bafise ico bamaze kwimarira mu buzima, kuko no guhitamwo abagenzi birafise impact canke birafise ingaruka ku buzima bwacu. Ugiye urahitamwo abagenzi babi bigira ingaruka ku rugo rwawe, bigira ingaruka ku buzima bwawe. Amen. Menya guhitamwo umugenzi mwiza ni akarorero keza. Niyo definition y'umugenzi mwiza. Ni umugenzi ushobora kurabira ko ingeso nziza, iterambere, umuco mwiza, ibintu nk'ibyo. Hitamwo rero umugenzi akumurikira, hitamwo umugenzi akwereka inzira, hitamwo umugenzi akwereka iterambere. Amen. Hanyuma muramukanye bikenewe, mugenderanire bikenewe. Ibyo jewe nivyo nakuze mbona. Amen. Ukaba nkako papa wacu yari umutunzi akomeye cyane, kuko iyo utagira ibintu by'agakuku usanga ugira umwanya uhagije wo kubaka urutonde mu buzima bwawe. Amen. Wa mwanya wari gufata ngo ugiye ngo mu gakuku ngo kubera ngo wirefure, kubera ngo ugire ngo witunganye. Ndibuka ico gihe uyo mudame yambwiye ngo nugusohoka ngo ukagenda kwirefura, hama nanje ndamwishura, ahubwo jewe iyo mfise ibibazo mba nkeneye umwanya wa cenyene kugira ngo niganirize, kugira ngo nihanure, kugira ngo numve n'ico Imana ibivugako. Amen. Uko niko umuntu w'ubwenge, niko umuntu w'urutonde ataja mu gakuku, ahubwo yiganiriza mu bibazo. Rero nshuti zanje, agakuku nta ciza kabamwo. Agakuku ni inkwezi y'amazimwe mu mpande zose. Igitumye mvuga kuri ino suje y'agakuku ni uko umutima wanje wifuza yuko waba uri umugabo, waba uri umukobwa, waba uri umugore, wosohoka mu gakuku, kuko kuva na kera narindi mu gakuku niho abana b'abahungu banywera amadroge, mu gakuku niho abagabo
basesagura amafaranga y'umuryango bakaja no mu zindi ngeso zitandukanye. Mu gakuku niho abagore basamburira ingo, mu guhendana, mu gupinzanya, mu gakuku habamwo ibintu bipfuye. Rero nshuti yanje, si kera. Uno munsi urashobora kwicara ukiganiriza, nimba uri umugabo ukavuga nti kuko umuntu iyo ari mu gakuku arabibona, aranaruha. Uno munsi baba bari muri ibi, ejo baba mu bindi, hirya ejo baba mu bindi, ntibaruha no kugenda. Uyu munsi bagiye, ejo bagiye, naho iyo bari shaka weekend kubera ubuzima busigaye bufise ibyo bitwoburije cyane gukora, ariko ugasanga akanya gatoya urose k'umuryango kagakuku kamaze gutegura ibyo muza kujamo. Wowe urugo rwawe ntuzokwigera urubamo. Uri umugabo wafye wagiye, uri umugore fye wagiye, uri umukobwa ho urumva nukononekana, nta n'ibindi, woho nta n'ikintu biba bivuyemo ucu, biba upfuye ubusa. Hitamwo neza rero. Waba umwana w'umukobwa hitamo kuva mu gakuku, waba umugabo hitamo kuva muri ako gakuku, waba umugore hitamo kuva muri ako gakuku. Uje ahantu wiganiriza uvuge ati ibibazo byanje nzobibwira Imana, ibibazo byanje nzicarana n'uwo twubakanye tubiyage ko tubitorera inyishu, apana kwiyumvira ngo agakuku niko kazogufasha ngo kumva yuko umerewe neza. En fait abantu bazi ubwenge, iyo abonye umuntu ari mu gakuku amufata nk'umuntu urumogi, nk'unywa ibiyayuramutwe, kuko akenshi uzosanga abantu baja mu gakuku bafise faiblesse yo kutaresolva, yo kutatorera inyishu ibibazo barimo. Hanyuma mu kugira ngo ivyo bibazo barimwo bumve yuko bitabaremereye, baca biruka baja mu gakuku, aho baja kuboregwa, aho baja guhendana, aho baja kuvuga badaca, bitagira umumaro, bitubaka. Amen. Rero nshuti zanje, va mu gakuku nimwiyubake. Amen. Nuko rero yari Madame Germaine. Nimba utaragira subscribe, ukore subscribe, usharing ikiganiro n'inshuti zawe, hanyuma tugumane nejo na hirya y'ejo. Haguma haza impanuro, haguma haza ibyubaka. Rero naho utaha, Imana ibahezagire.